Amakosa menshi yaribonekeje mw'itunganywa ry'amasoko ya leta mu kiringo co kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2021. Ivyo bikamenyeshwa n'uwurongoye Oricom Gabriel Rufyiri. Ababikoze nabi bagomba kubihanirwa bakabibazwa. Mwarumvise amasoko atari make, mbere n'umukuru w'igihugu wenyine aravyivugira n'abandi barabivuga. Twe dusaba ko abo bantu bobibazwa, kubera twabonye ko hari amakosa menshi akorwa mu bijanye n'amasoko ya leta. Tuzoca turaba ibiraba leta tuyibishikirize, ibiraba abarundi tubibashikirize, ibiraba abana bariya bavugwa bose tubibashikirize, hanyuma dukurikirane turabe yuko mu vy'ukuri ivyavuzwe biriko birakorwa, niko tuzoca tubigenza. Umuhinga akaba n'umwigisha mu vy'amategeko Masabo Michel aratubwira utunenge twagiye turibonekeza n'icokorwa kugira itangwa ry'amasoko ritunganywe neza. Bovuga ko amasoko amwamwe atangwa ikintu c'uku ka mwana wa mama, mu gifaransa bavuga marché sans appel d'offre. Hariho n'ayandi masoko atangwa biri ku mugaragaro mugabo wasanga hariho ababimenye imbere, ugasanga hari n'ababikozeko, ugasanga amasoko aronse abayatanga, urumva babishoreye mu gutunganya amasoko. Hariho ingingo ngenderwako tuteza gukurikizwa, izo nazo nuko umuntu wese afite uburenganzira bwo guhiganwa, nuko abahiganwa bafatwa co kimwe tagukumira, nuko byose bikwa ku mugaragaro. Hanyuma akaba nuko hariho inzego zitatu, rumwe rutanga amasoko, urundi rurayasuzuma, n'urundi ruracungera yuko izo nzego zitandukanye. Mwomenya ko amasoko ya leta agizwe n'ibice 70% y'amafaranga leta ikoresha.